Haleluya. Rero turagiye kwishimikiza amajambo dusoma aha mu gitabo c'Abaheburayo igice ca gatanu kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icumi. Aravuga ngo Kristo mu minsi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane, yashoboye kumukiza urupfu. Atakamba cyane arira, kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe. Naho yari umwana, yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa rwose, abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Imana imaze kumwita umuherezi mukuru mu buryo bwa Melekisedeki. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ijambo tuza kuganira kuno mugoroba ni ijambo rivuga ngo inyifato ibereye inyuma y'ugusenga. Inyifato ibereye inyuma y'ugusenga. Haleluya. Yesu ashimwe. Twagize ibihe vyiza vy'ugusenga. Amen. Ariko kandi turakeneye kumenya ati mbega iyo umuntu yasenze ni gute yogira inyifato nziza. Yesu ashimwe. Haleluya. Kubera iki? Hari ivyo tuza kubona kumbure vyerekana ibiba iyo umuntu asenze. Hari ibintu biba vyabaye, bimwe yabibonye, bimwe yavyakiriye, ibindi aracavyiteze. Mwico gihe rero ikiba gikenewe, mbega ni gute rero bijya yiteze, bijya yabonye mugabo atarafata, ni gute yovyitega? Ico gituma duca tuvuga inyifato ibereye inyuma y'ugusenga. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero iri ni jambo dukwiye kuvuganako, kuko aha twese twarafashe umwanya wo gusenga. Sivyo gabene data? Twarafashe umwanya wo gusenga, kandi ntitwasenze buke buke, twarasenze cyane. Haleluya. Twarasenze cyane, kandi mu gusenga twaritanze. Haleluya. Rero ko twasenze kandi tukongera tukitanga, mbega vyoba vyaragarukiye ngaha kwaya mabati? Oya, ntivyagarukiye ngaho. Nico gituma dukeneye kumenya ati mbega ko twasenze hakurikira iki? Yesu ashimwe. Mbega ni iyihe nyifato? Mbega hanyuma y'ibi bihe hakurikira iki? Haleluya. Rero turakeneye gushishikara twagukirwa. Rero uno murongo aha mu Baheburayo igice ca gatanu ku murongo w'indwi havuze ngo Kristo mu minsi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane, iyashoboye kumukiza urupfu. Atakamba cyane arira, kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe. Naho yari umwana, yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa cyane, abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Imana imaze kumwita umuherezi mukuru mu buryo bwa Melekisedeki. Ikintu ca mbere tubona ngaha kuri Kristo Yesu nuko batubwira ko ngo yasenze. Haleluya. Kandi ngo yarasenze cyane, kugera naho ngo yinginga arira. Ico tubona ni ukuvuga ngo ico Yesu Kristo yakoze nico natwe twakoze muri kuno kwezi.
ngo Yesu yageze igihe, nitwovuga ngo yageze igihe, ahubwo icyo twiga kuri Yesu nuko Yesu ngo iminsi yamaze mu mubiri. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa Yesu ari mu mubiri bwaranzwe no gusenga cyane. Yesu ashimwe. Bene data, turi mu mubiri turakeneye gusenga cyane. Haleluya. Igihe tucambaye umubiri turakeneye gusenga cyane. Yesu yari yarabihishuriwe. Yesu amaze kwambara umubiri yaciye ahishurirwa gusenga. Kuko ivyo Yesu yumva nivyo nawe wumva. Yesu kujya ubabara nawe niko yababara. Ivyo wumva, ivyo uhura navyo, ivyo bikubabaza, ivyo bituma uhagarika umutima, na Yesu kwaruko kuko yari yambaye umubiri. Nico gituma Yesu amaze kwambara umubiri, Bibiliya ivuga ngo yarasenga cyane. Yarafise umuco wo gusenga. Nico gituma umuco wo gusenga tuwukura ku mwami wacu Yesu Kristo. Gusenga ntibitangurana n'iciyumviro c'umwungere canye umuco w'ishengero, ariko gusenga tubibona ubwa mbere ku mwami wacu Yesu Kristo. Amaze kwambara umubiri yarazi iti rero ko nambaye umubiri, haleluya, ndakeneye kuba muri presence y'Imana, ndakeneye kuba mu bwiza bw'Imana. Nico gituma rero natwe bene data twogerageza kwiyumvira, mbega muri uku kwezi abasenze ni bande? Tuvuze ngo twarasenze cyane uku kwezi, kandi nivyo twarasenze cyane. Abasenze ni bande? Abasenze si abantu babaye hano kubera babaye disponible cyane kubera bari bafise umwanya. Kuko birashoboka ko umuntu atigeze asiba ngaha, yamye ngaha, yamye ari ponctuel, mugabo ugasanga bihagaze kuri disponibilité, kuba atakaza afise, kuba afise umwanya. Akavuga ati ko mfise umwanya ndumva no bahajya hano. Haleluya. Ni vyiza, mugabo ntibikwiye. Yesu ashimwe. Kuba hano si ahantu umuntu kumbure yamye yitegura kuza yambaye neza, ku mugoroba akitegura akambara neza akaza hano. Uwasenze cyane si umuntu yumva bimuteye ikibazo gupfukama kumbure kubera impuzu yiwe, ipantaro yiwe, ijipo yiwe, cyangwa ikindi kintu cyose yaje yambaye akumva umenga si ikibazo cyaho yopfukama. Rero kuba twarasenze cyane bitegezwa kuba bifise iyindi siguro, bitegezwa kuba bifise uwundi mutima. Ko hari igihe umuntu yitwa ngo ari mu masengesho, mugabo ugasanga yitaye ku vy'ingene bimeze kugira ngo ntivyononekare. Yaba impuzu, yaba umushatsi, cyangwa ikindi kintu cyose, ugasanga umuntu ari muri distraction. Ariko turabona ko Yesu ngo yaringinze, yageze ngaho yinginga cyane arira. Haleluya. Bene data, abantu babaye ngaha mu mutima w'Imana n'abantu baje kwikubita imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Kuko gusenga ni kwikubita imbere y'Imana. N'ahantu uzi ukikubita imbere y'Imana. Uku kwezi kwari uko kwikubita imbere y'Imana. C'était le temps de se prosterner, kwikubita imbere y'Imana. Kubera urengewe n'urukundo yagukunze. N'ahantu twaje kwikubita imbere y'Imana kubera turengewe. N'ahantu twaje kwikubita imbere y'Imana kubera ikibazo dufise. N'ahantu twaje kuririra Imana kubera tuzi ko ibyo dukeneye Imana ibifise. Kubera ivyacu tuzi neza ko Imana ibishoboye. Haleluya. Uko niko gusenga kwaduhagurukije kuno kwezi.
niwaraba ugasanga by'ukuri uku kwezi wari kwisi imbere y'Imana, urizwa n'aho yagukuye, urizwa n'ineza yayo, urizwa n'aho yakusanze, urizwa n'ibyawe, uzanye ibyawe imbere y'Imana, uje gusuka ibyawe imbere y'Imana, warasenze. Haleluya, warasenze. Yesu ashimwe. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo Yesu byagenze gute? Ngo Yesu ngo mu minsi yamaze mu mubiri, ngo amaze kwinginga no gusenga cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Rero nawe usubira inyuma wiyumvira ati mbega uku kwezi by'ukuri kabaye akaryo ko kwikubita imbere y'Imana, kabaye akaryo ko kuza imbere y'Imana ataco nisigarije, ataco nibikiye, kabaye akaryo ko kuzana ibyanje imbere y'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Rero ibihe wafashe bibe byabaye ibihe byo kuza imbere y'Imana, kuza wumva ko ataco wisigarije, kuza wumva yuko by'ukuri uzanye ibintu byawe imbere y'Imana ikomeye, imbere y'Imana ishoboye, imbere y'Imana iri hejuru ya byose, imbere y'Imana isumba byose, imbere y'Imana nyamana, ya yindi bikora, ya yindi birema. Haleluya. Iyo niyo twaje kwikubita imbere yayo kuno kwezi. Rero hakurikira iki? Kuko burya umwanya tugezemo n'umwanya wa celebration. Yesu ashimwe. Ubu tugeze mu mwanya wa celebration. Ubundi bene data ukwezi si gutoya. Yesu ashimwe. Twarumvise ko abatubwiye ati tuzomara umwaka. Haleluya. Abantu bazorenza ko. Hari uwamyambwira ati burya we niwo kongera ko amezi 2. Namubwiye ati reka da. Haleluya. Ukwezi si guto bene data. Je niyumvire yuko maze ukwezi jewe c'est une fierté. Ndumva nezerewe cyane. Haleluya. Ukwezi si guto. Nimba ndakumaze niyeguriye Imana niyo yabishoboje. Si jewe, niyo yabishoboje. Haleluya. Kandi kuri jewe nivyimboneka rimwe. Nivyo ndashaka gufata umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3, mugabo kwiyumvira gufata ukwezi kose ni vyagakeya cyane. Nico gituma rero niteka twatewe n'Imana. Haleluya. Turashima Imana yadushoboje. Nico gituma rero igihe tugezemo si igihe cyo kuguma twimva ati mbega bahakurikira iki, uyu munsi haza kubiki. Nta rutonde runini dusigaranye, ku rutonde hari amashimwe, ku rutonde hari celebration, hari guhimbaza, hari gutazira, hari gushira Imana yawe hejuru, hari guha Imana icubahiro, hari kuyibwira ati ndagushima ko wangiriye neza, waranshoboje kuduga umusozi kuno kwezi, narashonje mugabo naho nashonje naragumyemwo, naranyotewe naho nanyotewe naragumyemwo. Haleluya. Amen. Ega bene data, naho tutoronka bya bintu byose, mumenye ko Imana inezerewe, kuko Imana yari yaratubuze bamwe bamwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. None hari umuvyeyi burya nezerwa umwana ataha kurya agaca agenda, akagaruka kurya agaca agenda. Umuvyeyi anezererwa umwana hari. Rero natwe Imana uku kwezi bene data ni ukwezi Imana yanezerewe cyane gose cyane. Nico gituma tudakwiye no gushira ingufu cyane ku bintu tworonse. Nidukwiye guhagarara ngaha tugutera intege ko uzobironka, wihangane. Oya, nezerwa ko wabanye n'Imana, nezerwa ko Imana yakubonye,
nezerwa ko wabaye mu bwiza bw'Imana, nezerwa ko wabaye muri presence y'Imana, nezerwa ko waganiriye n'Imana yawe, ko wayibwiye ibyawe nayo ikaba hari icyo yakuganirije. Twabaye mu mwanya mwiza wo kuganira n'Imana. Haleluya. Rero iki ni igihe cyo guhimbaza Imana, tukayibwira ko yatugiriye neza, tukayibwira cette experience spirituelle, aka karyo twaronse, ibi bihe twagiyemwo. Bamwe ntibahora bafata umunsi, mugabo barabishoboye. Bamwe bahora bafata indwi, uyu munsi bafashe indwi zingahe? 5. Haleluya. Rero shengero ry'Imana, bimwe mu byo twovuga rero ubu bigiye gukurikira, nuko tubona yuko Bibiliya itubwira ngo Yesu amaze gusenga cyane, haleluya, no kwinginga, Bibiliya atakamba, Bibiliya itubwira yuko ngo Imana yagize gute? Ngo yarumviwe. Haleluya. Rabaha mu Baheburayo twasomye igice cya 5 ku murongo w'indwi. Ngo Kristo mu minsi yamaze mu mubiri, amaze kwinginga no gusenga cyane, iyashoboye kumukiza urupfu, atakamba cyane arira, kandi amaze kumvigwa. Haleluya. Amaze kumvigwa. Ni ukuvuga ngo Yesu yarasenze cyane, aratakamba cyane, arira, ariko hanyuma yo gusenga ngo yarumviwe. Yesu ashimwe. Yarumviwe. Haleluya. Nawe iruhande y'ugushima Imana ko wikubise imbere yayo, kumaze ukwezi kose bya bintu kumbure bakibivuga utari uzi ko ari ibintu woshobora, umva umenga mbega birakunda, mbega uku kwezi none ahari n'umwe tiyumvira ingene ukwezi kuzohera yisonzesha. Nta n'umwe, twese nanje ndimwo, karaza nkavuga ati no buryo ukwezi kuzohera kwe najya nanywa. Haleluya. None niguhetse. Yesu ashimwe. Duhe Imana cyubahiro. Haleluya. Rero icyo dukwiye kongera ko, ukwiye kongera ko yuko wumviswe. Warumviswe. Ngira mugenzi ati warumviswe. Haleluya. Yesu ashimwe. Bene data, rega ajya ni vyiza yuko dutahura igikorwa cyo gusenga. Nejo wumvise gusenga canye iyo wasenze ukwiye gutahura gusenga kujanwa. Bibiliya iravuga ngo raba Yesu kumva ya Lazaro, isengesho yagize hariya mu butumwa bwiza bwiwe bwanditswe na Yohana, hariya mu gice cya 11 ku murongo wa 41 n'umurongo wa 42. Yesu kumva ya Lazaro yaratuje cyane. Haleluya. Yaratuje cyane. Aha wowe kubwira ngo hagarara imbere y'imva ugira icyo ukoze, wowe uvuga ati ndavuga mugabo nditegura no kwiruka. Kuko bitabaye nza kwiruka. Mugabo Yesu kumva ya Lazaro yaratuje. Dabisengesho yakoze ngo data ndagushima yuko wanyumvise. Kandi sindiko ndavuga ngo unyumve, jewe nsanzwe nzi kunyumva, ariko ibi ndabivuga kubw'abanyikuje. Yesu yaratekanye cyane. Kandi mwe ndagushima yuko wanyumvise, bisigura ngo Yesu imbere yuko aza kumva ya Lazaro yari yasenze. Bibiliya nitubwira aho yasengeye, nitubwira neza igihe yasengeyemo. Mugabo nimpamvu ati ndagushima ko wanyumvise, nuko Yesu yafashe umwanya wo gusenga. Arabwira Imana ati Mana burya ndagiye, icyubahiro kibi cyawe, naba ari jewe mboneka, ariko nteturure mwami wanje. Haleluya. Cyo gituma ageze kumva ya Lazaro yavuze ati Mana ndagushima ko wanyumvise. Kumva yaratuje. Nico gituma nawe mwene data, imbere y'ikibazo,
imbere ya wa musozi utuze. Haleluya. Utuze, utekane, ntuhungabane, ariko uduze ijwi ubwire Imana ati Imana ndagushima ko wanyumvise. Amen. Isengesho rikwiriye muri kino gihe tugezemo, isengesho ry'uko wumviswe. Yesu ashimwe. Bene data, nitwasenga tukaba tuzi ko Imana itatwumva, haba harimo ikibazo. Ugusenga kwacu kuba kurimo intege nke, ntikuba gukwiye, ntikuba gukomeye. Ugusenga gukomeye ni ugusenga kujyana no kumenya ko wumviswe. Kuko ugiye hariya mu gice cya mbere cya Petero, igice cya 3:12, imirongo muze murayandika, haravuga ngo igice cya mbere cya Petero, igice cya 3:12, haravuga ngo inyonga z'Uhoraho ziri kuba gororotsi, ngo n'amatwi yiwe ayabangira cyane ayashira ku byo basenga. Dufise Imana isa amatwi. Iyo aguhaye amatwi irumva, iyo yihamagaye irumva, iyo uzanye ibyawe imbere yayo irumva. Nimba wikubise imbere yayo kubw'ikibazo, kubw'ingorane, kubw'umutwaro, kubw'ibikuremereye, kubw'ibiguteye ubwoba, yarumvise. Yesu ashimwe. Iyo uzi ko yumvise ntuba ugipanika, ntuba ugihagaritse umutima. Ucumera nka Yesu kumva ya Lazaro, kujya yaratekanye, nawe imbere y'ikibazo uratekana, kuko si wowe ubifise, ni Imana ibifise. Amen. Tuvuze ngo Imana yaravyumvise, mu yandi majambo niyo ibifise. Ngira mugenzi ati Imana ni ibifise. None mumva tutazosohoka dutekanye, dutuje, dutekanye. Haleluya. Ubu uri kurya akagari ka midi ku munsi wa kangahe ukarya uvuga ati yarumvise. Haleluya. Nukarya ahantu umutima uhagaze ngo none gabashe, ngo none ngo ukwezi kose, none oya, yarumvise. Yarumvise, ni ibifise. Haleluya. Abifilipi 4:6, ngo nimugire ico mwiga muri byose byo mugomba mumenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinga, ngo bifatanije no gukenguruka, ngo maze amahoro y'Imana arutwa nuko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu. Iyo uzi ko wabihaye Imana ucutekana, wumva amahoro, wumva atari wowe ukibifise, wumva utari wowe ukifise icyo bikorako, ni Imana ubifise ikiri kirabikorako. Haleluya. Bene data, kirumvikana iki kintu, nimba ugifise uruhagarara ni wowe ubifise, nimba ukirajwe ishinga navyo ni wowe ukibifise. Ahubwo ikibazo ukwiye kugira, ukwiye kugira ati mbega narabihaye Imana. Nimba warabihaye Imana, tekana, ni ibifise, ni ifise kigomba kubikoza, wewe ba mu mutuzo. Yesu ashimwe. Ikindi ku murongo w'indwi, ngo Kristo mu minsi yabaye mu mubiri, ngo amaze kwinginga no gusenga cyane, ngiyashoboye kumukiza urupfu. Atakamba cyane arira, kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe. Yesu ikindi batubwira yuko yaringize cyane, atakamba arira, arumvigwa, kandi iyo Mana ngo yashoboye kumukiza. Ntiyamwumvise gusa, ariko yaranamukijije. Haleluya. Inyifato ya mbere dukeneye ni inyifato y'abantu bumviswe batekanye. Inyifato ya kabiri ni abantu by'ukuri. Haleluya. Ni abantu by'ukuri bazi ko Imana, haleluya, bazi ko babihawe. Ntiyakumvise gusa, ariko waranabihawe. Aha twovuga ikintu cyo kwakira. Mbega iyo twasenze n'iryari tuzakira? Hama hari ikibazo hagati yo gusenga no kwishugwa.
mu yandi majambo kuhabwa. Ni ryari umuntu akwiye kwakira inyishu y'Imana? Aha kenshi twama tugira ukwizera kwa Toma. Kuko ukwizera kwa Toma kumeze gute? Haleluya. Kwizera kwa Toma kumeze gute? Gutangura kubibona hama kukavyemera. Mugabo Yesu yaramukosoye Toma. Amubwira, Toma yabonye Yesu acashaka kumushuhira. Yesu nawe acaramubwira ati, Toma reka kunshuhira. Wijejwe nuko mbonye, rega karagapoto yamuhaye ipoto hajya ntiyamwishuye neza. Nuko Yesu ari umugwaneza. Iyo abawe kijyage bacumubwira ati, mviraho. Sizoswe kukubona muri ekipe yanje. Mugabo Yesu amutoma, ugira unshuhire kubera umbonye, kakunshuhira. Kuko abandi bumvise ko Yesu yazutse, hari ico bakoze. Bagerageje, turabona ba Petero biruka, bagenda kumva bararaba, bagira curiosité, baragerageza kubishaka no kubirondera. Mugabo Toma aravuga ati, mukuru w'Yesu, ntibibaho. Kura amanyanga. Mugabo Yesu kuri deuxième tour acaza Petero, Toma ari hari. Toma mubonye avuga ngo mwami wanje mana ya Yesu amuga ati, Toma wijejwe nuko wambonye. Rero bene data, nimba twari kubisa imbere y'Imana, nidukure ngaho ukwizera kwa Toma. Nujana ukwizera kwa Toma, wizere, gira kwizera. Yesu yarumviwe, kandi amaze kumvigwa yarakijijwe. Imana yaramukijije. Iyo usenze ni ryari uzobihabwa? Bibiliya ngo akira. Nivyo nanje ndiko ndakivuga kiraremereye. Mugabo nimba ari ijambo ariko ribivuga, iyo nsenze nkabanzi ko Imana yanyumviye, ndavyakira. Haleluya. Mu mvugo y'umubiri biragoye, mu bwenge bw'umwana biragoye, ariko ijambo ry'Imana nukuri. Haleluya. Ngiyo musenze mwizere yuko mwabihawe. Yesu ashimwe. Ubundi iyo dusenze, hari abantu baza babifise, hari abantu bavyakiriye, hari abantu bamaze kubibona mu buryo buri reyere, yamaze kwakira ico yasengeye, cabaye nk'uku kwezi cabaye. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko kandi hariho n'abandi basenze kandi bingize bikubise imbere y'Imana, bobo ntakiraba. Aba bantu rero nahatakiraba, nahataco barakira, nahataco barabona, Bibiliya ivuga ngo izere yuko wabihawe. Izere yuko wabihawe. Kuko ni wavyizera uzobibona. Ariko nutavyizera ntavyo uzobona. Uzoguma uvuga ati, jewe nari nasenze. Mugabo naho wari wasenze ntiwizeye. Bugiye usenze ntihagire ico ubona, nuko utizeye. Ariko iyo usenze ukizera hari ico. Erega ubundi iyo tuvuze ngo wizere yuko wabihawe, ni giki mu majambo make wakira? Haleluya. Yesu ashimwe. Naho utarakira ibintu bifadika, akira ijambo, akira ico Imana ivuga. Haleluya. Akira ico Imana ivuga muco wasengeye. Ugomba gutahana ijambo. Ugomba kubuza iti narasenze, narakiriye, kuko ico Imana ivuga kiri clair niki. Cyo gituma nakiriye. Uwo murongo uri
mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 11 kuva ku murongo wa 23 n'umurongo wa 24 muraza kuhasoma. Yesu ababwira ati iyaba mwari mufise ukwizera. Haleluya. Iyaba mwari mufise ukwizera kungana gute? Nk'agatete ka sinapi. Iyaba mwari mufise ukwizera. Ubundi hari isengesho dukunda gukora mugabo ritari biblique. Ntugasenga ubwira Imana ati Imana mu kwizera. Oya, Yesu avuga ati ukeneye ukwizera. Erega ntukeneye ukwizera, ahubwo raba neza muri wewe urashoboye kwizera. Yesu ashimwe. Wubwira ati Yesu mu kwizera. Mugabo Yesu avuga ati nimba warazutse ubwa kabiri izere urashoboye kwizera. Haleluya. Rero nugomba gusenga Imana mu kwizera. Ndakeneye ukwizera, nyongerereza ukwizera. Ayo se n'amasengesho y'idini. Muri wewe hariho Bibiliya iravuga yuko hajya mu Baroma igice cya 12 ku murongo wa 3 ng'Imana yegerereye umuntu wese ukwizera. Imana yegereye umuntu wese ukwizera. Nukuvuga ngo muwakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, muri we hariyo cette capacité. Harimo ubushobozi bwo kwizera. Ubushobozi bwo kwizera ubuhabwa uvuye mu vyaha ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, muri wewe hacaza la capacité, hacahaza ubushobozi bwo gushobora kwemera ivy'Imana. None ushaka kugaruka uvuga ati Imana bimpe mu nsengere ngira ukwizera, ndakeneye kwizera, jewe nta kwizera ngira. Uwizera ntakavuge ngo jewe nta kwizera mfise, uragufise. Nico gituma Yesu avuze ati ntukeneye gusengera ukwizera, ahubwo iyaba wari ufise ukwizera kungana nk'agatete. Haleluya. Mu yandi majambo Yesu avuga ati erega ukwizera kuri muri wewe. Amen. Rero ntugire ukwizera kwa Toma gutangurana no kubona, ariko ugira ukwizera kwa Yesu. Gutangurana, haleluya, n'ukwakira, haleluya, ivyo wasengeye ukavyakira ko hari ijambo wahawe, hama ngo uzobibona. Yesu ashimwe. Rero bene data, nk'uko twavuze, gusenga utazi ko Imana yumvise no gusenga utakira, ugusenga kwawe kurimo igihengeri. Yesu ashimwe. Ugusenga kwawe kurimo igihengeri. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubundi iyo uri kurasenga ugomba kumenya ati uko biri kose ibi bintu ntibizorangira nteterewe. Ibi bintu ntibizorangira nkozwe n'isoni. Yesu ashimwe. Hari igihe amezi yarwaye aba menshi. Amezi yarwaye akaba menshi. Amezi yarwaye akaba menshi. Hakagera igihe Satani akubwira ati erega nta kibazo, ibitanda bazobifata ntacyo, urafise ibitanda. Ivyo nivyo Satani yakunda kumbwira ati ntufise ibitanda. Urabona kuba mu nzu ziti bazofata ibitanda. Mugabo maze kugira ukwizera, nakuye muri jewe ibyuko bazofata ibitanda. Ndavuga ati iyo bija hose ibintu ntibizorangira nteterewe, bizorangira hari ikintu Imana inkoreye. Yesu bitewe aya mezi yogwira yagera gute, kizima ntari mu vyaha, kizima nubaha Imana, kizima nshishikara gusenga, numva ici ngombako, nkakurikira ici ngombako, ibi bintu ntibizorangira maramaye. Kuko ngo nta wakoreye Imana yikoreye. Haleluya. Na wakurikiye Yesu yamarama ntituzotetegwa. Nguko kwizera. Yesu ashimwe. Wabona umenga kugira ntutetegwe ukeneye ko haza umuntu akaza azanya ry'amafaranga. Kuko hari igihe wumvira ati mbega nta muntu yoza azanya ry'amahera. Imana niyo tuma umuntu. Erega Imana ntituma umuntu kubera wavyifuje. Ituma umuntu kubera yo nyene yashimye gutuma. Rero igihe itaratuma umuntu ugomba kuvuga ati mfise ukwizera.
ko Imana itazonkoza isoni, Imana nizonetereza, sinzi iyo bizoja hose mugabo hari ikintu ciza kizova mu ibi bintu. Haleluya, haleluya. Rero iyo usenga niwakire, haba harimo ingorane ikomeye mu gusenga kwawe. Ugusenga kwawe kuba gusiga ihengeri, kuba gufise umugaga, kuba kuri incomplete, ntigukwiriye. Igikwiza ugusenga n'ugusenga no kwakira. Akira, bwira mugenzi ati akira. Apana visa cyangwa indege, ivyo wasengeye. Ko hari gaha duca duspekira tugaca tuzana ibintu. Akira morke, akira Canada yawe. Oya, bijanye na urumva wewe warikubise imbere y'Imana, kandi ibyo wikubita imbere y'Imana biri mu ibanga ryawe n'Imana. Gira ukwizera, akira, wizere ko wabihawe, uzobibona. Haleluya, dukomere Imana amashi. Haleluya. Ikintu cerekana yuko wakiriye ko wabihawe n'amajambo uvuga, n'amajambo uvuga. Urashikama, ugushikama kugaragarira mu kanwa kawe. Haleluya. Ukeneye kumenya umuntu yakira ikintu mu muhemu yiwe, umuntu yiteze ikintu, umuntu azi ku mwanya n'umwanya hari ikintu kigiye gukoreka, ntuzobihigira kure. Icarana nawe nk'iminota 5-10, uzomenya ati uyu muntu yarasenze kandi yarakiriye. Haleluya. Wandike mu Baheburayo igice ca 10 kuva ku murongo wa 22 n'umurongo wa 23. Ngo tugumye ukwatura kwacu nikunyiganyige. Kutanyiganyiga nukuvuga ngo ntavyubona, mugabo kubera mwavuganye n'Imana birahari. Ko bihari ni juste question de temps, bizoza uzobironka. Rero nunyiganyiga mu byimviro, urashoboye no kuvyatuza akanwa, kuko hari ibanga ufitaniye n'Imana. Ngo mugumye kwatura ivyizegwa vyanyu, ivyo mwizigiye ni kunyiganyige. Haleluya, Yesu ashimwe. Gumye ukwatura kuzima, si ukwatura ivyifuzo, si ukwatura ivy'abandi. Atura bimwe vyatumye wikubita imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Uratekanye, uratekanye. Watura ko Imana itazogutetereza, watura ko bitewe bitebuke Imana izokugirira neza. Yesu ashimwe. Hariho n'abavyandika ahantu, akavyandika muri karne yiwe. Hariho n'ababimanika mu cumba. Yesu ashimwe. Akavuga ati ibi bintu hari ico Imana yanganirije ku ibi bintu. Ukavyandika, ugasanga muri vyo ntunyiganyiga. Haleluya, Yesu ashimwe. Hari umwigeme wo muri generation yanje mu vy'agakiza, turiko turaganira ibintu vy'amafiansaye, tuganira ingene bimeze, ingene twiyumva. Niwe yakunda kudutera intege, akatubwira ati ninaba vy'ukuri nogiye ku mupagani, narakijijwe, nzopfe ntarongowe. Mwumva ivyo uko kwatura kutaremereye. Ninaba jewe nzotwagwa n'umupagani, narizeye Imana, nzopfe ntarongowe. Erega ibya fiançailles mukwiye kubiganira, vure jeune, sibanga sakamizwe n'ingoma, vugana mubazanya ati mbe burya we wumva gute? Ubwo nturi mu bo dushobora kubura umwanya n'umwanya. Twe twaravyugurura tukabiganirako.
Haleluya. Tukabivugana. Rero nama nibuka ko umwe yakunda kutubwira iryo jambo. Kandi uyu munsi yubatse Kristo afise urugo rwiza. Yaronse umugabo w'umukizwa, bariko babyara abana b'abakizwa, bakorera Imana bari ngaha. Yesu ashimwe. Ariko nimba yageze ahantu akavuga ati ni n'abanzoronka umugabo w'umupagani. Mu yandi majambo yari mu ntambara. Haleluya. Arafise ico yarahanganywe naco. Ariko Imana yaramuteturuye. Haleluya. Kuko yahagaze neza, agumye ukwatura kwiwe. Yirinda ko konyiganyiga, ntiyemera ko kuhungabana, maze Imana yihesha icubahiro. Nawe ukwiye guhagarara ukavuga ati icubahiro ni ic'Imana iyo biva hose. Haleluya. Ikindi nagomba guhereza ko iyindi nyifato ikwiye kuranga abasenze ni kubaha no kumvira Imana. Inyuma yo gusenga harakenewe kubaha Imana no kuyumvira. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuko bwa mbere twumvise ko ari Imana ibifise, nico gituma dutekanye. Icya kabiri, haleluya, twavuye no ku rugezo rwo kuba twarumviye, tuzi ko Imana yavyumvise ari ibifise, turi no ku rugezo kuko twamaze kwakira. Haleluya. Mu kwizera twarabihawe, turabizi neza. Ikigira gatatu, duca tumentena inyifato nziza mu bijanye no kubaha no kumvira Imana. Yesu ashimwe. Kuko twumvise yuko Kristo Yesu nawe aha twumvise yuko ngo ku murongo w'8 ngatakamba cyane arira kandi amaze kumvigwa kubwo kubaha kuyubaha kwiwe. Murongo w'8. Naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Haleluya. Yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Bishoboka yuko ibi bihe turiko turasenga turiko duca mu bihe bikomeye. Bishoboka yuko ibi bihe byo gusenga turiko turaca ahantu ho kubabazwa. Situation igihe kiraremereye. Ijoro rirakuze. Mugabo naho ijoro rikuze, ibiriko biratubabaza bikwiye kutwigisha kumvira Imana. Inyuma yo kubabazwa, hagati mu kubabazwa, ntiwicire inzira, ntiwironderere, ntiwigwarize, igakumvira Imana mu bihe bigoye. Mu kigeragezo igakubaha Imana. Haleluya. Irindi nzitizi ikunda gutuma amasengesho agira intege nke, ataba yakwiriye, ataba yagomba kuzana umusaruro wayo, ni kwivayanga, ni kwifata nabi. Inyuma yo gusenga tugomba kumentena l'équilibre mu bijanye n'imibereho. Ingeso zawe, imvugo zawe. Haleluya. Gumya ibanga hagati mu bibazo. Gumya ibanga ryawe n'Imana hagati mu bigeragezo. Nguheza guhemuka, ibigori bikaba ibigori bizera. Haleluya. Rero Yesu Kristo ngo Imana yaramukijije ngo kubwo kuyubaha. Yesu ashimwe. Ngo nawe yaciye mu bihe bigoye, agaca mu bihe bimuremereye, bigomba kumurengera. Ibi ntivyadevelopye muri we kwicira inzira, kurondera aciye mu caha, gukwepa, guca mu zindi nzira, ahubwo vyakujije muri we kumvira. Haleluya. Gwiza kumvira mwene data. Bene data, ivyo twiteze, Imana yacu ni yera. Kandi burya ivyo Imana idukorera, ibikorera mu kwera kwayo.
Imana nta handi muzohurira ngo ikugirire neza, ni mu kwera. Imana ni yera, ni ukuvuga ngo n'ibyo ikora bica mu kwera kwayo, ntibica hanze y'ukwera kwayo. Imana ntishobora kujya hanze y'ukwera kwayo ngo ikorere hanze y'ukwera kwayo, ikorera mu kwera kwayo. Utari mu kwera kwayo, naho wikubise imbere yayo ntuzoshika ku byayo. Kubera iki? Uri hanze y'aho mwategereza guhurira. Nta handi muhurira n'Imana, muhurira mu kwera, dans la piété. None si byo ga bene data? Yesu ashimwe. Haleluya. Kumbure urashobora kuba ufise, hano umuntu akubwira ati ufise isezerano ryo kuja hanze, kandi iryo sezerano rirabaho, ugasanga Imana yakubwiye ko uzoba hanze. Mugabo gumya kwera, ntiwicire inzira, tegereza uzogende mu cyubahiro. Turaza abagiye mu cyubahiro, abashatse kugenda mu mwiza, mugabo barasenga, bumva bakwiye kubaha Imana, Imana ibatera iteka mu gihe gikwiriye, bagenda bashima. N'ubu baratwandikira bakatubwira ati shalom shalom, natwe ati shalom, mugira aho muba mwubahwe, kuko mwagiye mu cyubahiro cy'Imana. Mugabo bagiye bicira inzira, iri nose pa kutubwira shalom shalom, kubera bazi ko baciye hehe? Mu mazi ahumanye. Rero bene data, biraryoshe iyo witeze Imana mu bugororotsi, aho niho hari ntahe. Haleluya. Rero wubaha Imana, ntiwicire inzira. Hariyo kuvuga ngo biratevye ukicira inzira. Reka kwicira inzira. Nimba uvuga ati nizereye akazi, izerera akazi, wizerera akazi utunganye, ugendana n'Imana. Gatebe gatume karindira, utumubwira hakugira shomaje y'imyaka 2, ku mwaka wa 3 gacuca mu cyaha, tumugira shomaje y'imyaka 15. Eregira baho. Wewe umaze tuwaza uhejeje ishuri umengura umuntu nyene ababaye, nturababara, uracari hafi cyane. Nadiza ziragera, inaye nk'izo zirahari z'abaronsa akazi après 16, après 20. Bagahaga bavuga ati narihanganye après 20, mugaye Imana yampaye akazi, ndashima. Haleluya. Yesu ashimwe. Twama twumvise inahe z'abantu baronsa abana après 20 ans. Mugabo we haheze imyaka 5 cuvuga ngo ndarushe, ngo trop c'est trop. Nta trop c'est trop, nturaremba. Dekurembe, igihe kigeze Imana izogugirira neza. Twama twumvise hari bamwe numvise bagize vya bindi byo gufatanya imbuto bavyita semination, insemination. Nzi ababigize bamaze kubigira baravyara umwana, mugabo uwo mwana atarakwiza amezi 3 umugore barasamye mu buryo normal. Abaronsi wa kabiri uca wumva yuko kugira ngo igikorwa cy'Imana gishike habuzemo yivye umwaka Imana. Yivye amezi angahe? Uca wumva yuko yivye amezi make. Acaja gutanga miliyoni 40-50, kandi muri agenda y'Imana hasigaye amezi angahe? 3 gusa. Abarakoze kaya gasysteme kavuyemo Imana iravuga ati reka rero ngukorera ibyanje. Haleluya. Imana ibimukubise umwana wa kabiri atarakwiza simwa, n'uwa 3 abagiyemo. Imana icimuha inahekana. Yesu ashimwe. Agenda y'Imana iriho ku buzima bwawe. Haleluya. Rero bene data, imbere y'Imana nibiteba. Imana nigira karimbi, Imana nigira urubibe, Imana nicegwa.
igihe cy'Imana kirahari. Yesu ashimwe. Narakunze uwahagaraye ngaha aratubwira ati burya hariho abahizi bapfuye baciteza Imana. Haleluya. Hariho abahizi bapfuye biteze, Abaheburayo 11 urasoma, bapfuye biteze Imana, bazi ko Imana izobikora, batigeze bicira inzira, bagumanye ingeso nziza z'ubwami bw'Imana, bagumana kubaha Imana mu bwami bw'Imana, bagumana kumvira Imana mu bwami bw'Imana. Haleluya. Imana ibahezagire. Reka tuve hasi dusenge. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero inyuma y'ugusenga ntituri sous pression, tekanye. Haleluya. Ico gituma twasavye abaririmbyi yuko ejo ku munsi wa kane twogira umwanya mwiza wo gutazira no guhimbaza. Yesu ashimwe. Ejo ntituzinginga, oya, nta intercession gihari. Yesu ashimwe. Ejo ni gushima, kuko ubwa mbere twarumviswe, warumviswe. Tekana, Imana niba ifise iciri kirabikorako. Ikigira kabiri, vyakire. Ntugire ukwizera kwa Toma, ugire ukwizera kwa Yesu. Haleluya. Ikigira gatatu, persevera, mu kwera kw'Imana, mu kugoroka kw'Imana. Dukomere Imana amashi. Reka uduze ibiganza vyawe ubwire Imana ati Imana ndagushima ko wanshoboje kuno kwezi kose, wangiriye neza, ndanezerewe Mwami. Kuva ku munsi wa mbere sinari ndabizi Imana ko nzobishobora, ariko waranshoboje. Duze ijwi ryawe uyibwira ati ndagushimiye Mana, ndawukengurukiye cyane, ndagushimiye Mana, uri umwizigirwa. Sinanizi ko noba imbere yawe, ko noba muri presence yawe kumara ukwezi kose, kumara iminsi 31. Sinanizi Imana ko noshobora kugendana nawe uku kwezi kose, ndi mu kukwihebera, kwiyegurira gusenga. Bwira Imana ati ndagushima Mana, warakoze, ni wewe wabimpaye, ni wewe wampaye kwikubita imbere yawe. Kuno kwezi kose naraje nikubita imbere yawe, naraje nikubita imbere yawe, nubamye muri presence yawe, nikubise ku birenge vyawe, narondeye mu nyonga hawe, narondeye ubwiza bwawe, nikubise imbere yawe, ndaguhimbaza, ndakubwira kukomeye, ndakubwira kuhambaye. Naraje kuva ku munsi wa mbere gushika uyu munsi, nikubita imbere yawe, naraje nubama imbere yawe, mba mu guhimbaza, mba mu gutazira. Ubwira Imana ati ntivyari vyoroshe, nari ndemerewe, nari ndushe, nari mfise ubwoba, nari mfise gukekeranya, naje mfise ibibazo, naje ngwaye, naje ndushe, naje ivyaha vyaranyizingiriye ko, naje Mwami nuzuye ivyifuzo bibi vya kamere, naje ngwaye, naje nuzuye umururazi, naje nuzuye ivyifuzo, ivyaha vya kamere, naje nuzuye ivyiyumviro bibi, naje Mwami ndi naho mfatwa, ndi naho nikora, nazanye amarira menshi, none warandemesheje, waremesheje umutima wanje. Naje mfise amajambo ya nyawihebuza, mfise amajambo asunikwa na Satani, ariko uyu munsi mfise amajambo y'ivyizigiro bizima. Uyu munsi ndatazira,
ndahimbaza naremye warandemesheje wansubijemo ivyizigiro wansubijemo intege wansubijemo inkomezi wasubiye kuma kunezerwa iminsi yo kubaho kwanje wagarukanye akanovera mu minsi yo kubaho kwanje igihe nabona imbere hari ibyago gusa imbere ndahabona ibyiza ubu mbona imigisha mbona imihezagiro igihe ntabona ivyo wankoreye ndashima shima bwira Imana ati ni wewe wabikoze wangiriye neza wampaye ku munsi kuvyuka ataco mfata nirigwa ataco ndiye byari bigoye ntivyari vyoroshe byari bikomeye ariko ko wari muri jewe ko nari nihaye uwo muhigo waranshoboje wangiriye neza warakoze amashimwe n'ayawe icubahiro n'icawe n'ejo nzosenga n'ikindi gihe nzohaguruka ndabikore naho nzoba ndi jenyene nzobikora nzitegura ndabigendemwo jenyene narabonye ko bishoboka izina rya Yesu muri mpwemu yera birakunda birashoboka byose birashoboka byose bishobokera uwizeye byose birashoboka kubw'ukwizera twaraduze umusozi twahagaraye ku musozi turajandajanda ku mitwe y'impinga y'imisozi twahagaze hejuru y'ibihe turavuga kuri Imana twahagaze hejuru y'ibibazo twatura izina ryawe twaduze imisozi yari duhanamiye turaduga tuja ku mpinga zawo duhagarara ku dutwe tw'imisozi imisozi y'indwara imisozi y'ibihe imisozi ya za shomaje imisozi y'ibiteye ubwoba imisozi ya za karande imisozi y'ivyaha byatwizingirirako imisozi y'ishari byatwizingirako urwanko imisozi y'uburyo butandukanye waduhaye kuyitambukirako gutambukira ku dutwe twayo waduhaye kurema waduhaye gushikama waduhaye kwizigira Imana y'ukuri Imana idatetereza Imana igira neza uri nteturuye ndabizi uri umugira neza ndizera sinzogwa mu kibazo sinzogwa mu bigeragezo sinzogwa mu bihe bigoye nzohasohoka amahoro nzohava ivyizigiro ndabifise sinzomaramara ibi bintu ntibizohera nkozwe n'isoni ibi bintu ntibizohera maramaye ibi bintu ntibizohera nguye ibi bintu ntibizohera nguye sinzova mu gakiza sinzovayo nzoramiriza nzoshishikara urakoze mwami reka dukomere Imana amashi menshi reka uduze ibiganza byawe ubwire Imana ati Mana ndisengeye ndagomba kugira inyifato nziza aho tuvana nabera ku munsi w'ejo tuva ku uyu musozi ko wanyumvise Mana narabyakiriye ko nabihawe ngomba kubizigamisha ingeso nziza ibigerageza bizoza kwicira inzira bizoza ariko ndagomba kuguma aho ngomba ndagomba kuguma nkubashe sinzicira inzira ngo numvire abantu sinzicira inzira ngo sunikwe n'ibihe duze ibiganza byawe ubwire Imana ati Mana ndi mu babandanya sinzosubira inyuma ingeso zanje zigomba kuguma zimeze neza sinzicira inzira ngomba kuguma nkumvira mu izina rya Yesu wanka ibyo kugerageza uvuge ngo ndashikamye mu izina rya Yesu uvuge ngo sindi uwiyonjorora ndi mu babandanya bumvira Imana mu ngeso z'ukugororoka mu ngeso z'ukwera senga iryo sengesho
uvuge ngo ndi mu batera imbere mu by'ukwera, mu by'ukugororoka, mu by'ukubaha Imana, mu by'ukumvira Imana. Senga uvuge ngo naho byoteba bigatebagana, sinzoheba, sinzocika ivutu, sinzosubira inyuma. Senga, senga uvuge ngo igihe cyawe kirahari, ubuntu bwawe n'ubw'ibihe byose, imbabazi zawe n'iz'ibihe bidashira. Ubwira Imana ati ikibazo canje niwe ugifise, ibintu byanje byose niwe ubifise. Uyibwire ngo iyo bija hose ndakwizera, iyo bija hose ntuzomeba, ntuzondeka ngo ngwe hasi, ntuzondekura ngo maramare, uzobikora. Nico gituma mwizeye, wizigiye, naho vyomara umwaka, naho yoba imyaka 2, naho yoba imyaka 10, naho vyoteba bigatebagana, mu mugambi wawe nta cyago kizoba cabaye, nta bicika bizoba byabaye, nihazoba habaye igitangaza. Uzoba wiswe Imana yanje, uzoba wiswe ihambaye. No mw'ivyo byose, no mw'ivyo bihe, nzokwama nguhimbaza. Reka ukomere Imana amashi. Haleluya, haleluya. Ejo utegura ikimazi cyawe cy'ishimwe. Haleluya. Ntuzoze imbokoboko. Yesu ashimwe. Haleluya. Nimba hari ivyo wahevye uyu munsi ukaba wobizana, uzobizane kugira ngo ababikeneye tubibashikirize. Haleluya. Ejo uzana ikimazi cy'ishimwe. Nimba ari bahasha uzana ikimazi cy'ishimwe. Haleluya. Naho vyo bibiharage bidatetse uzobizane, hari abakeneye kubiteka. Ntuzubere imite. Erega bene data, aha niko yari mu gisagara, ubundi mu mashengero amwe ntibarindira kuzana amahera. Ibiharage vyeze uratangamo icakangahe? Ica 10. Uratangamo ikimazi cy'ishimwe. Haleluya. Rero biri mu bikomeza amasengesho yawe. Haleluya. Rero ejo igihe tuzaba turiko turatazira, tuzaba turiko turahimbaza, utanga ikimazi cy'ishimwe. Imana ibahezagire, mugire ijoro ryiza. Uyu munezero muwutahane, mushike muwukominika. Imana ibahezagire, mugire ijoro ryiza. Amen.